Will ashobora gufata ijambo ugurura micro nabonye wanditse cyane utegeza ko ufite ibyo dusangiza the Friday karibu ntagize ikibazo technique mumbabarire cyane ariko tubandanye tuyaga hagera karibu kandi nyimba ashobora kugaruka akatubwira we nyine abyumva ngene yabitahuye nashaka kumva the Friday yasabye ijambo duga kwijambo the Friday hari ubara ijambo igihe byacika sinzi uwo ari we yari the Friday cyangwa ya God yari the root okay so the request arashobora the root arashobora guheza iciyumviro cawe the root yoheza iciyumviro ci hanyuma the Friday akamukurikira the root karibu root karibu ego ndabashimiye cyane nuko byacitse nyene urumvanye byagiye byo guharira cyane ntagera ariko hari ikintu kimwe kandi nibaza yuko abantu benshi ugwaruka abantu benshi kandi meme n'abanyagihugu b'abarundi ari ibintu bama batubeshako mu bisanzwe abarundi hari ukuntu twama twibaza yuko umupolisi ni yagufashe ni waza amategeko ni waza kumenya igihanaguha ni waza kumenya n'ibintu bigenza ugaca umukurikira uko nyene hari ibintu abantu baza bakatubesha tukamadukuma amashi twamaturi ngaho dukuma amashi nico gituma hajya muri Bibiliya nivuga ngo muzomenye ukuri kandi ukuri kuzobagira bide games nukuri biratangaje ukuntu hagera ipementa kuza akadefenda ibintu bitanashobotse akatubwira yuko la cour constitutionnelle abantu bari ndani muri cour constitutionnelle aribo bari legitime kudefenda manda ya nkuru nziza ariko ko twari tuzi neza yuko indani muri cour constitutionnelle hari abantu babashigikiye sendede ivyo ntivyakunda ikindi akaza akavuga yuko neza la cour constitutionnelle ariyo entité yonyene yari legitime ivyo ntibikunda nawe nyene ntazi ivyo avuga nico gituma jana namusigurira ndamubwira ni mu bisanzwe mu mategeko ingene bimeze hasi ya byose hari ya decret ya president ijya barashobora kuyikasa neza hasi hari decret ya president hejuru hakaza amategeko code civile code penal n'ibindi byose hejuru hakaza constitution hejuru ya constitution rero hari amatraité international ibintu tubona bya droit de l'homme ibintu bya du code penal international amatraité mwasi n'ibindi bihugu nk'uko yase n'ibiki bya kubo yase rero yari capable guca urubanza igakasa n'ibintu byose biba byavuzwe mu gihugu ku constitutionnel plutôt ku yase il est légitime kuza gukasa ni bayita hiérarchie des normes amategeko aragize hama yasiguye ngo byaciye ngo muri 2015 ivya 2015 on s'en fout ariko le bita rétroactivité d'une loi amategeko mu bisanzwe ari rétroactive bisigura yuko n'ibintu byohinduka gute ibintu vyabaye muri 2015 itegeko riko ricibwa ku mategeko yakora ico gihe ca 2015 harya naho manda ya nkunziza bari gucabwa muri yasi bari gucabwa twayivuyemo bigaza gucibwa muri 2015 ko yase illegitime gucibwa urubanza kuko la loi est rétroactive ivyo rero amategeko peut-être hagera ikavuga ibintu atazi havyazi nyene mugabo mu gihe utabizi ibintu uranuma ukagenda ukarondera abandi bantu uza guhamagara ngaha hari ibintu byinshi twoza kuzana n'ubu munsi bikorera mu Burundi tuzane constitution ijyanye n'ishasha banashima banahinduye mu Burundi tuvyerekanye ntibatsinda ikintu takizi n'ukuri uranuma ukareka kudefenda ibintu utazi cyane ukagenda ukabanza imbere yo kuza kudefenda ibintu ushaka kwinjira muri stage uzi neza ya kiza 2015 uzi neza induru yateye ukaza atakintu na kimuzi atakintu utari informé kuri ibyo bintu ivyo ntibibaho gashibaza yuko uza kubitwumvisha twebwe gutya nyine antukanga sinzi abantu muri stage nyine bangana kandi sure ko nta ntungere yuko nta muntu w'umujuriste n'umwe yarahari kugira ngo akasivyo ibintu byaje nyuma zawe ntibikunda ntibishoboka jewe mandishure yuko ndavyemeza yuko hari ibintu byateguwe ni politiki baragiye barajwa ku majo yabo ari bizarre abana barapfa abandi baragira mugabo tugiye muri question de légalité deja mu gutangura nkunziza ntiyashobora ntiyari kwiperameta nifata ikintu ntuzenye abashinga amateka bamaze kuvuga no pouvoir législatif yamaze kuvuga ati ibi bintu ntibikunda none muruzepemeta kujana muri judiciaire bigenze gute nta bushafise ivyo bintu vyo nyine bikunda hajya kuri constitutionnel nta bushari ifise no kubivuga mu bijanye hajya deje cyonyine le fait yuko ku constitutionnel ye kwiprononsa ko ntuzenya parlement yamaze kubyanga ivyo nyine bisha bikasa
urwo rubanza niba rugisubira kugira ntibikunda biba byamaze gupfa byose hama ivyo zose bimaze kuba mu nyuma urubanza rurajanwa muri nozeri nta bon sinzi ko peut-être abigira bizi cyangwa peut-être atabyazi nyene numva aza kuvuga ibintu akazi ngaha mugabo n'ukuri ivyo bintu naho twobijana mu ntuze nyemeze gute mu mahatika ameze gute hazokwama hariho ikintu kiri hejuru kibatsinda ivyo bintu muze mu bivuge ahubwo uyu munsi rero hageze ahantu tuja tuvuga tuti babana bapfuye rero kuko nkuru nziza uko biri kose abantu baba baragiye inyuma n'abandi ku manifesta nayo nyene ni droit constitutionnel icyo cyo tukimenya ni droit constitutionnel abantu baba baragiye ngo baraturira ibintu barica abantu n'ibiki barafashwe barajwanye mu mpimba harabaye urubanza hama abarashe barazigwa muri manifestation ryari umupolisi afise uruhusha rwo gusohora urusoro banke akasa umuntu ivyo byose cyo tubivuga ivyo byose kumva amategeko agiye no ngaho bagera kuri iki uyu munsi kuza kudefend ibintu byinshi hogi ntibinakunda ntibinashoboka urumva kuko rero n'ivyo ushobora kuvuga ngo bazavuga ngo urumva ngo hariho ngo abatutsi ngo hariho ngo abahutu ivyo on s'en fout iyo ni interpretation yiwawe kandi iyo uriko uraza ku interprete hari ikintu bita ngo la charge de la preuve la charge de la preuve yatapfina ku muntu ariko aragiriza isigura ko uje kwagiriza umuntu tu dois prouver ivyo uriko uragiriza umuntu hama nawe akaza kwidefanda kandi ivyo z'abatutsi n'abahutu uyu munsi waza kubicuva ariko amukoresha nk'abatutsi atanu bafite identité yanditse ko umututsi cyangwa umuhutu ariko uri capable yo gucuva ivyo bintu urumva hari ibintu bimwe tugiye kujamwo tugiye kwinjiramo biba bigoye cyane nashaka kukwibutsa ko par rapport yaho nyene uri nashaka kwapuya kugira ndakubwire nti 80% y'abafondeur barabahutu batumva kimwe n'uwundi muhutu atwaye so ikibazo c'abahutu n'abatutsi muri crise ya 2015 nibaza ko atacari gihari gushika munsi nta kibazo c'abahutu n'abatutsi cari gihari mu kwiyamiriza 3e manda ya Nkurunziza n'ubundi twese tuvyumva kimwe Juste kuri hagera wenyine no batavyumva kuko ndiko ndamwibutsa yabivuze nga asigura ngo urumva ngo hari abantu ngo bariko baravuga ngo warona yuko ngo yari juste ibintu vy'amanahine n'ibiki ivyo bintu umva tugiye mu bintu vy'amategeko je n'ivyo par exemple nk'iyo analyse warugize y'abafondeur n'ibiki ivyo je nta n'ivyo no hava ninjira mu ndamuganirika tuzana amategeko ese urashobora gupfuva yuko abatutsi barabatutsi abahutu barabahutu niki kintu kereka ko mara mu mutu cyangwa umututsi wibaza ku bantu zenya ya makriteri ya niki kintu cyanditse mu gitabo kiza kwereka yuko ujya mwana wo kumusaga ujya mwana wo kumutakura ujya mwana wo kubuterere yari umuntu cyane yari mututsi niki kintu nihe base legal iza kubikwereka wewe hama uze ubipfuve nabikubwiye la charge de la preuve wewe nuze upfuve mugabo uyu munsi afite ubanza baramaze gucika cyaramaze guhera nivyo murakoze no ufise ico wongera ko urashobora kutsana akoze the route nuko twaba twita the route hari ikintu nagira ndagukomplete kuri ivyo iyo twari tukiri kuri analyse y'ivyabaye tuvuga ishusho y'ivyari bihari klima yari ihari n'ingane manifestation yagenze n'ibituma n'ivyatumye ihaba kuri ivyo kuvuga uti bariko babigira ivy'ubwoko naje no gushigikira kuko nta vy'ubwoko vyari mu kirya gihe zari ingorane zo mu mugambwe wa CNDD FDD au départ hanyuma aho ugenda kubona ko hari manipulation igihe cose igenda cija ku moko barubahoka bakavuga ngo par exemple ngo Gagara ngo ni quartier contestataire ngo kubera ngo ari quartier ngo majorité tutsi nivyo sivyo nta kintu na kimwe gipruva yuko mu Ngagara haba abatutsi benshi erega kuba umuhutu cyangwa kuba umututsi umuntu murinda kwicarana mukabivugana akabikwemerera ko ari ivyo ntushobora guhagarara hajya ngo ufate ifoto ngo igisagara ngo uvuga ngo iki gisagara kibamwe abatutsi biriya bintu no kubirwanya sivyo ngo kwijabe ngo mu Ngagara ngo mu Cibitoki ngo Musaga tumenye ko naho baba hari abantu barimuka nta muntu ari kole kuri haba donc ivyo ni ibintu byo manipulation biri très dangereuse ari byo bizana n'izi ngorane z'amacakubiri y'ubwoko ubundi ubwoko ntaco bwari butwaye rero nk'ubu hibereye
ibibazo mu mugambwe kanaka ariko baragerageza bakabitwistinga bikaruhira kuba ivyo ivyamoko rero hagera numvise ko yarafise ikintu cyo kuzanamwo partage de responsabilité ntitwari bwanabishikire biracari mu turashaka ko turanaliza ingene vyariko biragenda ego nico nashaka kuvuga abandi bafata ijambo wakurikira yari the Friday ashobora kugenda ijambo sinzi ko yari shagira avuge cyane mbandanye the Friday urashobora kudugira okay Ego mumbabarire mukanya nawunye bicika sinzi niba ijeje nyene cyangwa ari space yacitse. Oya yacitse rimwe ntivyasubiriye nze ko wari wagize ya. Okay. Bon hano gira go twaje gutanga notre point de vue sibyo nabonye mukanya route ariko arabizamo abijana mu bintu biri personnel avuga ukuntu wabaza amategeko kandi wasanga nayandusha franchement là, je ne suis pas comme je te dis juriste mais icyo nzi gusa ngenda par rapport ibintu byabaye i Burundi kandi à partir du moment où ndavye byabaye i Burundi nkasanga nuko babikurikije tabivugira hano office une opinion qui est différente c'est normal kandi bikore utangiye opinion ariko reke nabandi nabo bashoboye gutangira yabo kubijanye n'ibintu bijanye novuga n'amoko cyangwa n'ibyamoko je nabahaye quand même au début aho biva hari abantu bafashe aho imbere ya 2015 batangura kuvuga leta nziza buri kwirategura genocide nababwiye neza ko ikintu kitwa genocide muri kare karere gisigura abahutu bariko barica abatutsi et non pas le contraire ivyo ntitwobikomerera kubera yuko severe ubwabiri biravuga genocide ngo yakozwe n'abatutsi urumva c'est pas exclusivement exactement reka tubandanye ubu rero igihari nuko bo bariko baravuga ngo leta nziza iri kwirategura genocide bari bazi igituma ariko barabivuga abo bantu à partir de ce moment là harabaye une cryptation novuga une séparation n'abantu bari muri ntuza bari bavuga ngo nziza ntaje ku butegetsi cyangwa ntagume ku butegetsi babibonye d'une autre manière bakavuga ngo hano hantu ya anguille roche hano hantu hari ikindi kintu et c'est cela que moi je suis en train de vous dire diko ndababwira ngo hano hantu ce n'était pas le message qu'on nous donnait puisqu'il y a eu plusieurs messages qui ont été donnés et on nous a donné un message dilué ngo twiko turagwanira démocratie abandi bavuga depuis 3 ans auparavant ngo tuzogenda dans une révolution qui peut être violente ou pas ariko ikanda gucira mo gato hariho n'ibintu abo baba bavuga ko hategurwa genocide ushobora kubona ko bashobora kuba babi bafise ubwoba kuko uribuka imvugo za nyakwigendera president Nkurunziza yarahagarara akavuga ati abo ba mujeri ayo kwita abantu mujeri hari aba bazi abavuga baribo bakavuga bati barahava baduhitana kandi birahava bitubera nk'ivyi Rwanda kuko izo mvugo yarazikoresha bandanya ubukoze tout à fait Zirkonam tu as tout à fait raison harabaye tout un vocabulaire qui a été repris dans les deux camps icyo nacyo tugende kukirengagiza umwe yita bamwe bita ngo bamujeri abandi bakabita ngo abagénocidaires ibyo bintu ça n'amène pas ya cohésion turiko turaririmba hano ngo Sophie ngo le peuple burundais qui s'est levé non il y a des évidences abantu bo mu muji ngo sont levés ariko garutse hagera il appartient au président guha abanyagihugu aho kubahumuriza niwe yabatera ubwoba bamwe aca mu mirwi abanyagihugu ngo bamwe ni bamujeri abandi ntagira amazina yo kubadiminiwa abita n'abene igihugu
abene gihugu bamwe ni ba mujeri abandi ni bene gihugu yategerezwa guhumuriza nka president w'igihugu ntaho tubona yigeze ahumuriza uwo bandanya. Et je veux encore, encore une fois, je suis tout à fait d'accord. C'est ça son rôle. Ariko igihari uno munsi nuko atabikoze. Aho yagomba kubikora ntiyabikoze. Kandi ni ya société nababwiye igwaye abarundi. Que ce soit les présidents ou même le peuple, le simple peuple, nuvuga lambda, umuntu lambda. Turagwaye. Le fait de toujours appeler l'autre ukudeniga uwundi kumugira un animal niho bitangurira bya bintu by'ubwicanyi. Jewe rero icyo kintu ndacyanka kandi sinzosupporta iyo discours. Sinita umuntu ikindi kintu atari umuntu. Ariko ceux qui a trait ijyantuza 2015, il faut pas toujours chanter 2015 comme étant quelque chose de pudique, quelque part ngo cyari giteguwe neza ngo c'est-à-dire ngo baraba jeune ngo bashaka ngo ihinduka ngo yari demokrasi. Tutavuze ngo hari abantu bari bafise inkoho barasa mu makadi atari abapolisi by the way. Tutavuze ngo abantu bari biteguriye guhangana n'abapolisi bagabaturira bakabica kwa abapolisi bishwe. Tutavuze ko kiyayi tout un autre aspect ariyo na leta yakoresheje ikavuga ngo abo bantu ni kubagwanya abantu bashatse kuba violent, puisque dans toutes les manifestations naho mu bihugu tubamo hanze il y a toujours des éléments non contrôlés zituma na manifestation ahinduka isura. On peut comprendre la frustration de la population qui voulait que on nous dise hava, mais on peut pas comprendre qu'il fallait tuer. Alors mon yavuze hano ngira ngo ni route yavuze ngo un reportage qui est sur YouTube qui est disponible. Il a partagé uronka umwanya je kwiraba mugende kwiraba kubera ça vous donne quand même une certaine perspective y'ibyabaye kandi en étant il faut pas toujours ngo tube à polariser mu ma situation. On peut comprendre, on peut essayer de comprendre iby'abandi nabo baciyemo kubera quelque part nous tous on a un seul pays, nous devons le comprendre ensemble. Turi kumwe ndabona abandi bariko barasaba ijambo singiye kuri monopolize. Umengo hakurikira the Friday. Egome murakoze mukwa kuganira nyene cambere hagera ntuzura gashavu urumva tuba turiko turaganira. Ngabe rero je nagira mvuge iki burya mu Burundi enda basi nitwige canke dusubire twiyibutse kuvuga ukuri. Naho amakosa usanga so wawe yivye ibigori mu mirima ukavuga uti reka mfume nja kumubwirira hirya mugabo ibi bintu n'amakosa. Vraiment ikintu catumye shinga ntaye hagera ushavura kubera ko ari kuragerageza gusigura l'impossible. Oui, Sinachavier, pardon. Sinachavier, pardon. Non, il faut pas m'accuser. Bon, franchement, oui. Nagira rero mvuge iki kintu cagumye kinzamo. Icambere ziri ku nama sinari bwamwishure. De préparation zingene bizogenda havyo nzi neza mugabo aba manifestari hano bagenda bagafungura mu mihana sinzi ko ari aba patriote baba bitanze bakagira sinzi yo budget aho yava. Ivyo vraiment mvuze ko ari ikintu ndabizi ko noba ndiko ndabesha mugabo rero burya Barundi si bijuju hema nabari ubona ataciye no kwishure atazi no gufata ikaramu. Burya Barundi n'abantu bashiye ubwenge kubera ikimvuze gutyo. Jewe minsi mperutse guca ko aba maso hejuru bariko baratera imisumari mu mabati bariko bagiranira ikiganiro gikurikira. Naciye mpagarara hirya kugira manze numvirize. Umwe yareka aravuga ati igihugu twarakigwaniye shaho turakigarura. Uwundi abaramwishuye ati igihugu mwakigwaniye gute
mwategera abantu mukarasa abantu atahubwo mwaragisohoye. Ico ashatse kuvuga ni kweri iki? Urumva uvuze ngo amamedia ngo yararimo ibintu ngo vyo kwensita abantu n'ibiki, nibaza ko twoba turiko turabesha, ahubwo harimo ibintu bimeze nko kwigisha. Sinzi ko hari umuntu yibuka emission yahora ica kwisanganiro par exemple, aho bahamagara abantu bagashimira babagiriye neza. None uko nukwensita mu buryo bumeze gute? No, rero ikintu novuga kindi, vraiment umurundi aje kutubarira ngo gukuru constitutionnel ngo yarabivuze ngo none ngo ni Bibiliya ngo nituje dukora ku bimenyetso, ariko ni bari vya bindi gusa abantu bavuga bati reka umuntu apfe kuvuga. None ubu butungane bw'u Burundi kireka vyoba biriko bivuga nk'umuntu w'umuzungu yashitse i Burundi uyu munsi akaba ari inkuru ariko arumvira. Ubutungane bw'u Burundi aho bakwicira umugabo bagaca bapfunga wewe, ubwo n'ubutungane kweri twokwizera? Ubutunga iyo kuru constitutionnel yarimwo ba Kanyana ereka jewe ubushize nanye ndavuga ifuvuare abantu bafise background itari questionable, umuntu adashobora kwibaza ko ngo ujya mu ntameze gute. None nk'ubu ntabwo ndiko ndataka umuntu n'ubu. Nk'uyu muntu avugira igipolisi biramaze kuboneka ko ari umubeshi kabuhari wabifisemo n'ubuhinga bwinshi. None nk'uyu muntu wewe tubarira ngo urumva ngo ibintu yavuze ngo tuvyizeye, yaramaze kwidiscredit. Rero ico ndiko ndavuga, ntutubarira ivya kuru constitutionnel naho nyene vyoba officiellement ariyo yoba yari ibijeje, mugabo twaramaze kubona ivyo bakoze navyo ntivyadutangaje kuko nivyo twari twiteze. Ivyo twari twiteze. Erega turabarundi dufise imiryango, dufise inshuti. Jewe honyene ndazi umuntu umwe yarimwo, sinegwa ndamuvuga izina, mugabo vyari vyaramunaniye kuronka inzu avec ibi bintu vya 2015. Yaciye aja muri vacances, baciye babatwara muri vacances mu Bushinwa, yaciye ava yagura urupangu. Ayo mafaranga amamiliyoni majana yaciye yaronka gute muri ako kanya? No, abarundi vraiment ntukabeshanye, nta murundi abesha uwundi. Iki ni kereka wowe uri kubarira abantu b'abana, twebwe niho twari turi. Ubu butungane buri ngaha mu Burundi n'ubu neva ejo avyutse mu gitondo akababarira ati sohora ntuzenya ikintu mushireko n'amakashe mwandike ko uyu munsi ari muri 1950. Hariho abantu bari prêt kuvyandika bakanabisinya. Kubera iki dufise shortage y'abantu bavuga bati ukuri nuko, mugabo au moins le vice président wa ntuzenya w'iyo cour constitutionnelle yarahunze aravuga ati ibi bintu sishobora kwapoza signature yanje ku bintu nk'ibi, arahunga. Iyo ariko aravuga ibintu ngene vyagiye biragenda, ngene vyagiye birakurikirana, nta muntu ndumva muhaririza ati ivyo bintu uvuze sivyo. Hanyuma ikindi naco, uyu Ruti yavuze ibintu vya kuru ya yasi. None mwebwe muradera kuri communauté, hanyuma intuzenya muka abategetsi b'u Burundi ivyo communauté ivuga ntibavyemere. Kubera iki? Kubera ko basanze peut-être abacamanza b'ibihugu bimwe bimaze kumenyera demokrasi. Tumaze kubona abacamanza bo muri Kenya barashobora kunira bagatesha agaciro ntuzenya amatora y'umukuru w'igihugu. Twarabibonye 2000 mbari 2010, je sais pas. Harimo peut-être abacamanza b'Abaganda, abacamanza bahehe na he, vyoba vyarabananiye kubamanipira nk'uko basanzwe bamanipira abantu. Mugabo s'il vous plaît ndababwira, abategetsi bari ngaha canke bashobora kubashikira, basogokuru bari baravuze ngo kananira abagabo ntiyimwe. N'ubunya babicisha mu ntuze. Sinzi ko kare mwasomye inkuru y'umusore vraiment yambabaje,
n'ubu arinze agwa mu gasho azira ibintu bitari nikosa juridiquement ego hari umujene banse kwaja kwivuza gushikana bagiye kwaja kwivuza kandi afunzwe yibwe yishe yazira yuko gusa ngo muri 2015 yari muri manifestation canke ona suppose ko ariyo yari s'il vous plaît. En fait nico gituma nuguruye iyi space nasomye bijya bintu by'ujya mu jeune ça m'a vraiment marqué ingene hakiriho abantu bazira ibintu bonyene bavuga bati ibi byaraheze ingene batanga grâce présidentielle igakora kuri bamwe abandi ntibakoreko ingene umuntu d'abord yafunzwe vy'akarenganyo gushika naho agwara akabura ubufasha akabura uwumuvura akabura n'uwumurekura ngo agende parce que uyu muntu afunzwe aba ari kuri responsabilité ya leta niyo mugaburira niyo muvuza umuntu agapfa igihugu kirimwe abagabo ni ibintu biteye akababaro ni ibintu dutegerezwa kwamagana twavuga duti ibi bintu kirazira hari abana bagiye mwibarabara hari abana bishwe igihe baje gutera amakambi ninde yabahamagaye ninde yababwiye bati baratera ikambi batagira na plan A batagira na plan B ibi twumva vy'abana birigwa bariko barafungwa aba barungika mwibarabara barungika kuja gutera ayo makambi bukeye bakaze ntibavuge bati reka ngende gupleda kuri bajya abana narungitse imiryango yabuze abana babo bishwe kubera abapoliticiens babi bahenda abajene bababwira bati wewe genda utera ikambi uri force yihe bigenda gute ngo tugire abantu bahenda abajene gushika kuri iyi level tugenda gute mu manifestation twumva ko hariho abantu baza mu nyuma bakica aba manifestant bari mu makartier bavuga ngo n'amakartier y'abatutsi entre guillemets Ngagara Nyakabiga uteye ikambi ryo kumusaga Nyakabiga yitruva gute muri ivyo bintu abantu babaye violé abantu bishwe ibi bintu vyo muri 2015 on doit en parler uwakoze amakosa akamenya ko yakoze amakosa akamenya ko nimba arusha abana mwibarabara nimba arusha abana mu makambi ko tota justice izomuhamvya ikamukurikirana dutegerezwa kwanka iyi nyifato y'abapoliticiens bigira sindabibazwa bahenda abantu urashaka kubandanya the Friday merci kuri ico kintu gatoyi manze ndakivuge ko nejo bari bakivuze burya mu bisanzwe no guverinoma ihari ubu ivuga ngo ba Pacifique ngo barisha abantu s'il vous plaît naho boba barahamagaye abantu bakaja mu ibarabara ufuishi banabikoze daye abantu bishe abajene ntabwo arababahamagaye nababakuye mu makartier bakabatwara kubakuramwo amaso no kubarasa no kubafunga no kubagiriki ababishe s'il vous plaît ntibasubire kwemversa amahoro muri ubu Burundi ivyo bintu biramenyereye ababishe nababarese kuko twari dufise ivyo bintu entre guillemets vyitwa ubutungane bari kubafata bakabatwara bati wewe wagirizwa ibi intahe kabakubita mu gahanga rero yavuze ngo urumva ngo baguma baririmba ngo genocide erega ingoma yagukanze yivuze ucutekera ugahunga none urinze wumva umukuru w'igihugu twebwe abarundi twahevye tukita se barundi burya abarundi baranubaha wumvise ariko aravuga ko hariho abarundi ba mujeri ukumva ko hariho n'abandi barundi ba bene igihugu uwo muntu atogira ubwoba ninde turiko twumva ko kiribaho ndese yuzuye abantu bariko barigishwa ibya gisirikare uwo muntu atogira ubwoba ninde turiko turumva ko n'ababikira
bibagije ko ari ico babiziko baciye babica uwo muntu atogira ubwoba ninde turiko tubona ko nuwabivuze gusa mutama uyu mutama wo muri APRODH baciye bamufunga no umuntu kugira ubwoba ni instinct naturelle y'umuntu hanyuma yavuze ngo urumva ngo manifestation ngo zaba mu milieu urbain s'il vous plaît ngo bandakubwire jewe nari ngaha kandi nari inkuzi kandi ibintu narimwo byarashobora gutuma hari ivyo menya mushinga nahe canke abandi barundi twumviriza iyo iradio zitazimwa ku munsi wa mbere wa manifestation ku munsi wa kabiri igihugu nticari kuba kikiri governable uko nukuri kuko abanyagihugu bari bamaze kurambirwa kandi burya naho muriko muravuga ko vyoba vyari ibintu vyari vyateguwe jewe gushika ubu nemeza ko nko ku bice 80 iyo 20 ndayirezerve kuko nshobora jewe ku amanalize nagize noba naribeshe kuko iyi sura zigira ibintu vyinshi abantu bari excite ku buryo ibintu byinshi bakora n'ibintu byagenda biraba kuri reaction y'ibintu biriko biraba ni nko uvuga ngo hari abantu ngo bahamagaye abantu baje kwigina ngo kubera ntuzenya kudeta meno abantu yari spontaneous abantu yo bari bavuye yo bari batamba ije niyo image yica abarundi bari biyumvira uko niko kuri hanyuma abantu avuze ngo urumva ngo abantu ngo bari bafise ibigwanisho ngo baratera amabuye ngo abasoda ngo biki erega jewe ubushize natanze akarorero kuri uruyuki uciye iruhande ukirenganira ntaco rukugira mugabe igihe rubonye umengo ugiye kurufyonyora rupfuma base rugukomora none abantu baraza uyu ruti yavuze umuntu umudame wiwe n'abakobwa be bafashwe ku nguvu araba gutya uwo muntu afise nk'ikintu cyo kurasa we uribaza katobarasa kameme kwera kimwibaza ko inkoho abo bantu ari bo bazi kuzikoresha gusa no ngenda guciremo in seconde hari ahantu uvuze uti uremera ko abanyagihugu basa bagize ukuntu hameze bovuga bati reka twite mwibarabara turabicohinduka nivyo cyane kuko ico ntigikuraho yuko uwo bayabiteguye hamwe byo byarateguwe ashobora kuba wenyene yarakreye iyo mécontentement y'abanyagihugu kuko urabona ko bose babona bati sitwe twobona birahindutse ni kuvuga ko ibyo wiyumvira ko ubitse 20% zuko byo byarateguwe n'abatara abanyagihugu nibaza ko bidakuraho yuko abo baba barabiteguye bakavyiba abanyagihugu boba barakreye iyo situation donc bakabashira mu buzima bubi bwo kugira barondere ko vyohinduka ikindi naco nashaka ubandanye ko wesiste ko niki kintu cyo kuvuga ko ngo ba pacifique ngo n'aba manifestant ngo cyane bagiye bari bafise ama association ahamagara abandi ngo nibo bishe abanyagihugu ico kintu no kukirwanya kuko bari muri droit yabo yuko manifesta urakoze urashaka kubandanya washaka kugira duhana ijambo ko ndabona nk'uwitwa ce akunda kuvuga ijambo kumva ko ari ijambo rizima bitwa basenya mwiza n'ibiki ariko turahana ijambo nta monopole y'ukuri mfise ngabo ico twoganira nk'abarundi kandi tukavuga n'ukuri nuko nta murundi abesha uwundi wewe uragiye urarasha abantu urisha abantu mbe murazi ko hari abantu bahambwe babona s'il vous plaît urazi ko hari umujene ngo bahambye avuye donc babafashe bavuye guhamba ababanyi ukwa je sais pas uwo muntu ngo yari muremure gose ku buryo bazanye igipanga bagatemagura ibihimba gutya bagatema amaguru kwanza kugira ngo ashobore gukwira mu kinogo bari bimvye ivyo ubwo nibwo Burundi turiko turagerageza gusigura no ku explica madame ziri ku nama s'il vous plaît
the Friday sinzi ko wagiye ntitukumva sinzi ko ari jeyo hari habaye muted. oh yeah amen mbona nta numwe ari bagaca baburigwire ingero n'abantu barashwe the Friday sinibaza ko ivyo bintu ari umuntu vyinshi the Friday wari wasi nimba ivyo bintu babahamagaye mu entregiye wari wacitse the Friday nibaza ko ari connection bashaka gusubiramo d'accord nariko ndavuga nti abari bahamagaye abantu bakabamobiliza nimba bo bari bakoze amakosa abo bantu bamobilijwe ubutegetsi erega ikintu kiriko kiratwica ngaha mu Burundi n'abantu bibaza ngo barakomeye kandi s'il vous plaît ico kintu tutacirinze tukibagira nta muntu numwe akomeye Uburundi bwamyeho kandi umuntu wa mbere yogira Imana karamba yomara nk'imyaka 80 ntawe uzorenza aho no muri twe turiko turavugana mugabo Burundi buzoba bugihari so abo bantu bo bibaza ngo barakomeye Uburundi ni butegekegwe ku mategeko uyu muntu yakoze iki shatima yiwe ni apana kuvuga ngo kazungu ngo wewe ngo yaciye avyumva gucya ngo kuko mwahuye ngo iryo kosa barikoze ngo asanzwe nashavuye none rero ngo aciye ngo afata ngo n'amashavu yiwe ngo aciye afata ingingo gucyo no ivyo bintu nivyo tubwirizwa kwanka rero nereko ndavuga ntibagasubire kuvuga ngo ba Pacifique ngo bande ngo bamariye abantu mwibarabara s'il vous plaît yari droit civique yabo babwirizwa kwexersa kandi barayikoze abisha abantu nababafashe bakabareta oriye yo kubatwara imbere y'ubutungane bagaca babazimangana abo nibo bicanyi kandi ubutungane bw'isi nibitashika ngo buhagire ico bubakorako jewe kubganje ndabateza iminsi irahari kandi irababona reka nompereze kuri iki kintu kugira twume tuganira nozo mu politique ngaha mu Burundi sindiko ndabagaye mugabo hariho une certaine maturité jembo nmenga barabura navuze nti jewe kubera ikumva no bamvuze gutyo s'il vous plaît hariho umuntu nabanyese ndamuvuze izina uyu muntu n'umuntu akomeye cyane duherutse kuganira arambarira ati burya nasomye inkuru kwa Pacifique yuko Uburundi buriko burategura ingwano mu karere ati none rero burya ibintu byose yako ndakora ndabihinduye ngira mpungi mayi nka rero kandi urahunze ngwego ngo naheje kubisoma s'il vous plaît n'umuntu wo hejuru ku rugero udashobora kwibaza rero n'abantu nozo mu politique benshi n'abantu vraiment udashobora kwibaza ko bazi neza ico bashaka sinibaza ko baba bahora bandika ngo bavuge bati ihangiro ryacu niri no kuvuga ibintu bimujemo mu ijoro akabisoma mu gitondo acazinduka arabikora nimutangare kuba mubona hari abo baba barahamagariye abantu ngo ariko ndabibariza wewe oja gutera ikambi irimwe abantu b'abaroberi babaye mu ishamba b'abaroberi kiyomaniero fizi panda des années wewe nkuko kwanje jewe sindigera ndanayikora ko kuyikora ko gusa gucya utimfatira gucya ugende kurasana n'umuntu nk'uwo wowe wabaye ageri ku rugero rungana gute nk'umuntu vraiment yazanye ico cimviro mugani waziri ku nama uwo muntu vraiment jewe ico yashaka ntaco nzi rero ukuba mubona hose tumaze imyaka 10 jewe nguma mvuga 10 ko 2015 na 2025 nejo kuba tubaze imyaka 10 ata kintu na kimwe tubona ngo turabikitse gute turabigenjeje gute ibi byose ndabishira kwabo bantu bagirizwa gutanga inzira yuko ibintu bigenda narumva abantu bavuga ngo ibintu ngo bitovugirwa hango twera ego c'est vrai
c'est vrai ntawovuga ntuzenya tactique y'ingene ibintu bigenda mugabo kuvuga tuti aba bantu bari incompetents aba bantu batumaze k'abantu no kubiyamiriza kandi no kubahagurukira ivyo bintu nzoguma ndabivuga gushika kugengira ngo boshobora kundopera peut-être je sais pas mugabo tugume tuganira sinokwihariza ijambo mugabo 2015 muri make comme conclusion 2015 ni ibintu vyakoze ku barundi benshi bivuye ku buhemu ndabisubiyemo ubuhemu nkunda kuvuga nti mu ndome nkuru zinini majuscule ubuhemu bwakozwe n'umuntu yitwa Nkurunziza kubera iki yarazi ko ivyo azokora ngo natowa hango ntogwa ngo nabagufi ntogwa nabarebare ntogwa n'inama nshingamateka ibintu bya gauche droite byo kudutesha umwanya yarazi ko atari ivyo iyo abazi ko ari mukuri ntaba yaragerageje guhindura constitution muri biciye mu nama nshingamateka mugabo kubera yuko ubu turi mu bintu by'abantu bibaza ngo barakomeye yaciye avuga ngo jewe ndabicisha aho nshatse nta wumpinyuza rero sirivuga nta muntu akomera urabona ko niyo manda yayihaye nawe nyine bikarangira bimunaniye kuyimara tugira amahoro urakoze the Friday ziri ku nama sinzi gukurikira sinzi ko ufite ico wongerako hanyuma duhe ijambo abandi ukurikira yarice jewe cyo nokongera ko nuko abamanifeste tuvyumvikane ko bari muri droit yabo nta kosa bari bafise ivyo bavyaje inyuma yavyo byose tuvyumvikane ko umuntu yamanifeste ni nkaho yari kwazimiriza inzu y'umubanyi iri kwirasha yakoze ico yateza gukora ibindi tuzoza turabiganira tumenye ivyaciyemo ivyabononeye Monega ziri ku nama ukira nyene n'abandi b'intervenye beaucoup plus route na the Friday hari ikintu twirengagiza ntitucirengagiza ariko abarundi ni gake tukivuga kandi ni ikintu cakoze ko imiryango abavyeyi abavukanyi ikintu c'uko manifestation bazizimije hanyuma hagakurikira ivyakurikiye abana baja mu makambi n'iki bakicwa sinzi ico mufise mu bivuga ko reka duhijama abandi jewe cyo novuga ko ndakivuga plus tard Jeff arakanu gatoya ga conclusion gatoya dernièrement mukasi yarigeze kwaza ikintu kandi sama interpellé yavuze ikintu kimwe ati ego c'est vrai mwaragwaniye troisième manda mwarayanse murayigwanya mu kwandira accord d'Arusha uyu munsi hari abantu benshi kandi duhuriza ku bintu byinshi naje uyu munsi kandi ndi consent ndabyemeza yuko accord d'Arusha zigikenewe kuko zikarisha abarundi mu bwoko bwabo umuhutu umututsi umuntu gasanga ariko aronka inuzenya poste canke ikintu kwera takimya hita juste kwera izuru yiwe nibiki ikibazo kimwe none ko twese turiko ubunye tutemera accord d'Arusha bamwe babana bapfa bene wacu bamwe bahambwa babona bamama bacu bafashwe ku nguvu uyu munsi bazize ubusa ico kibazo ndakeneye kukibaza abo bapoliticiens cyo gitubaje uyu munsi ntashaka kumva yuko umupolitician ashaka kuza kumbwira ko akunda Burundi cyangwa mbere bashaka ngo kunkingira cyangwa kugira kuko ndafite ibintu byinshi naye nza kumubaza ni none ya maraso twatanga cyagenze gute nibyo gari nitwa ko muri kompeta mufise ubwenge twarisha amakuru kugira muje mu ishure mwige hama amashuri kugida Burundi none izi accord d'Arusha twitwa mwatumugitse ngara kuja kugwangira tuja kuraswa tuja kugirane twibaza ko tugwanira agateka kacu kandi bon ivyo vyari byo kuko constitution bitwemerera umugabo uyu munsi izo accord d'Arusha uyu munsi ko twe turiko turabona yuko ziza kudukarisha amazuru n'ibiki ese bimeze gute ko uyu munsi tuzotwemera bene wacu bapfuye nabo izosiguri urupfu rwabo ntaco rwari rubanze ico kintu ndakeneye kukibaza sinzi nta mu politician umunsi yatumiwe mugabo ndifuza yuko umunsi umwe yoza canke abantu baba bagwanira ko badahusha n'uyu munsi bashaka kukisigurira ico kintu murakoze turaza kugaruka jewe cyo no kivuga ko kuri ico kintu accord d'Arusha
aba bategetsi bo mu Burundi CNDD-FDD bitwaje ko ngo ariyo yabazanye ku butegetsi ariko ubu ntibayemera uko gutuma batayemera hari gituma hanyuma abo bapfuye muri 2015 bishwe n'ubutegetsi n'ababufasha ni bisaka bimwe tuguma ca kibazo twibaza yuko hatoba hariho uguhemuka nkuko The Friday yabivuze ku butegetsi bugahemukira abanyagihugu mu kwica abana b'abarundi. Reka duhe ijambo ubundi tumve icyo babivuga ko sinzi ko hari ce yatangura canke se Nyamwiza. Ce yo kugura micro. Ntitukumva ce. Chase ntitukumva sinzi ko umanuka ukagaruka. Cyangwa jembe dafata ijambo. Vas-y. Murakoze kuba mwateguye ikiganiro. Jewe byinshi sinabikurikiye ariko nshitse ngaha nsanga hagera ariko aravuga ibyo muri 2015 ukungena abanyagihugu bari bafite impungenge. Abandi baravuga ko perezida ariwe yishe abantu ariwe yise amazina abantu yuko imvugo ziwe ntizampumuriza na gatoya. Nari mfise akabazo gatoya nashaka kubaza The Friday yaraje kuvuga. Jewe ikibazo ca mbere mbona yuko bijya ibintu bya 2015 naje ubwanje ubu ndabona ko abarundi twaragize uruhare rwo kwiyamiriza twari tubifitiye n'uburenganzira bwo kwiyamiriza ibitagenda ko turi muri demokrasi. Mugabo ikintu jewe kintangaza nuko nkuru nziza yemeye guhonyanga ajya amasezero y'Arusha. Umunsi bayasinya hari ibihugu byinshi byari byaje bihagaze ko abatemwe. Ivyo bihugu mu gihe Peter yadesida gufata manda ya gatatu byose byari bifise abambasaderi hajya mu Burundi bakurikirana ivyo mu Burundi. Byose byirabiye ku ruhande ku buryo je mbona yuko umengo hariho deal yari yakozwe. Nubwo abantu twe twibaza ngo turashobora guhindura ibintu mu gihugu nk'abanyagihugu twovyikorera ubwacu. Ariko rufitike aya makungu yadutereranye akaca yirabira ku ruhande. Mugabo nkatangara ukungene nanone afasha abahunga. Hano nace mbona ko hariho deal iri hagati ya Peter ivyo yakoze yari yumvikanye n'abandi hama abandi bantu b'abapolitisi bamwe babigwamwo mu mporero batari bazi ibiriko birakogwa n'ivyateguwe kuko hari ibindi bintu bizamwo vya geopolitique yo mu karere n'inyungu z'abantu na bamwe hajye mu karere. So ku bazungu bo misi yose bama bashiraho umuntu aserva intérêt zabo. Uyu taserva intérêt zabo wa muri mu nduro nabo bama bariko barakugwanya bagutega iminsi ntibabura aho bagukura misi yose uba ufise ibibazo tujuru wa mama media ariko arakuvuga ububi bwawe baguharabika. So rero abarundi kujya 2015 twari dufise uburenganzira bwo kwihakanya according n'amasezerano bavuga ati manda ya kabiri ibintu byose ni ntuze da tribunal ya Arusha yarashigikiye abagiye muri manifestation. Mugabo iriba ryari ryamaze kuba kandi ijya periode n'ijya tribunal yari hari abantu barayituye mugabo ntigeze ivuga iki ntigeze yiprononsa ku kintu na kimwe muri ijya periode. So abarundi turabona ko hari ibintu byapanzwe ego twabiguyemo tutabizi abantu bose barashigikiye aba manifestation iki mugabo bari mu manifestation bose baratubeshe. Ni nkaho mego twari dufite urugendo rumwe ariko nitwagera kuri destination hariho abaje kubaka hariho n'abandi baje gusenya hariho n'abaje baje gusahura hariho n'abandi bafite izindi nyungu z'abandi bantu tutazi bo hanze. Twari muri manifestation twese twitwa ko turi kumwe na société civile mantuze amaparti politique ya opposition byose bitwa ngo turi kumwe mugabo uravye neza na neza inyungu zari zitandukanye. Ivyo abanyagihugu bo bifuza byari byiza ko habaho impinduka no kubahiriza amasezerano y'Arusha nk'uko bari bayatuzaniye. Hama nkaca nsubira kandi nkagaruka ku byo Hagera yavuze
jewe kugeza ubu sinumva intwaro ya CNDD iyo bavuze ko babise ko ari abajenosideri hariho abantu bamwe na bamwe bashavura si twebwe twabise abajenosideri ni ibikorwa byo bakoze bagiye mu ishamba baje gukora jenoside abantu batumaho Nations Unies iraza igira enquête za Nations Unies raporo zirahari ziri hajya ziprova ko bakoze acte de génocide rero twumva ko nyere twobita ko ari abademokrate dufite amaraporo atwereka ivyo bakoze kandi byabaye abantu bose babona ababikorewe abavictime baracari hajya hari n'abantu babaye mu makando déplacé kuri ya époque ya CNDD ari nayo yatumye bahunga bose baracari makambi y'abadeplace ico bahunze ahubwo ntibaronse n'ubutungane ico bahunze ubu none nico kiri ku butegetsi nico kibategeka so urabona ko hari ibintu aba bantu none ushaka bamwite CNDD ko ari abademokrate niyo mpamvu abantu uzumva bavuga ati ni abajenosideri kandi undura nuko bashitse bakaca batangura gukorana n'abajenosideri none hagera tusobanura impamvu guverinoma y'u Burundi CNDD yaje icanga igisoda igisirikare mugabo ikaje izunguruka iki gisoda ku ruhande ikaja mu nama ziwabo n'abantu abatutsi bari mu gisoda bo ntibari bemerewe no kubonana kuko babonanye baca babamena imbwa baca bamena umutwe ariko nanone baranabishe inama zo kubera imina zarakwegirwaga iwabo n'abantu muri club nonoka muga abandi bo batemewe gukora inama aho ntibagarukiye aho baca bafata urwaruka rw'abana b'abahutu babatwaye muri formation cliquant izi formation zikora nandi ni interahamwe none abanyagihugu nuko bamwe bigira sindabibazwa ariko nk'abandi banyagihugu bari conscient barabona ko ariho danger iri kwiraza hari ikintu kiriko kirategurwa niyo mpamvu abantu benshi bahagurutse baja no mu manifestation abantu benshi barazi ko mbona impari ico yazize Senyamwiza ngomba udutomorere ingene aho nyene uvuze bya Kiribahondesi abana batwawe muri Kiribahondesi aba FNL bishwe mu Gatumba est-ce que ivyo byose wibaza ko vyari biri en rapport avec la crise de 2015 quoi no musiko tuvuga exactement la crise de 2015 kuva twanke manda ya gatatu baje mwibarabara bamate aba manifesta amakamba tegwe bahunge gushika uno munsi donc dutomorere ivya Kiribahondesi ingene vyari linked na crise ya 2015 uzobukoze ingene wowe uvyumva Kiribahondesi twararonse ntuze ngaha wamutama mbona impa yaraje arabidusobanuriraho arabidusobanurira uko byagenze n'ababiteguye nico byari bigamije of course nuko bari abantu bafise iyindi migambi itari myiza ku banyagihugu parce que igihugu cari cikwije gifise budget yo guhemba abapolisi abagendarme abasoda inzego z'umutekano zari zihari mugabo bo rero nka kwa kundi byamyeho iyo bari kuri pouvoir misi yose baba bafise iyindi milisi cyangwa baba bafise umugambi wo kugwanya ivyo barimo bavuga ati aha reka dutegure bajya abantu barabo gutegura gushira mu ngo n'ugwaruka rwantuze ngo gumugambwe uri ku butegetsi umugabo ukaca bibaza none iyindi migambwe bo ntibavyara iyindi migambwe bo ntagwaruka bagira nibo bavyeyi gusa abavyeyi baba muri CNDD abandi ntashobora kugira imigambwe nabo bakagira ugwaruka mugabo ugwaruka rwabo rugize ngo uravuga iki ntibabura ivyo bagwebeka ko n'abanyamoko n'abamacakubiri abandi n'abo Rwanda abandi iki misi yose bamafise impamvu yo kugira iki yo kwica abantu hama ivyo vuze vy'abo tabo mu Ruvubu no mu Rusizi n'iki bajya ico bazize buri muntu arakizi nuko base kwadera ijya programme ya ntuze ya CNDD bavuga ati barabagwanya abandi nabo bari barasigaye batsimbaraye ku mahame ya politike yabo yo muri parti Hutu yo kwa Gahutu rema hajya bo muri senere baba bo muri parti Hutu CNDD iri kuri pouvoir hajya barazi ko kijya kibazo si cyabo bo barabirivinga ko byanditswe no muri Bibiliya yabo bemera ko umunsi
bazoshika kuri pouvoir hajya CNDD iri kuri pouvoir ni bakubwira ni nk'umwana yambaye ikabutura ya se wiwe imuroka itari yiwe ariko hari igihe umunsi se azoba yambaye akayifunga n'isentire akagera kuri pouvoir iyo dream barayifise barabirivinga kuri ico kintu hajya CNDD barayireka tu barabona tu ko ari umwana yambaye ikabutura itari yiwe umugabo bavuye mu mugambo umwe ideology nimwe bagiye batandukana kubera inyungu za politike kubera ibintu byo kutumva kumwe ibintu bamwe bagavuga ati turacimbaraye ku mahame y'intuze yacu y'umugambo wacu abandi navuga ati no reka duhindure nitwabandanya twitwa parti hutu barafata ko ari umugambwe w'ubwoko reka tuje muri demokrasi twiyerekane mugabo mu mutima wabo umugambi ni wa wundi urumva ko bashitse kuri pouvoir baci baforma abantu kiribawondese ni migambi mibi bigayitse niyo migambi yo kumara abantu hama mba abandi bavuye mu gisoda ca kera misi yose baguma bicwa umusoda uyahora wa kera aba ex-fab baguma bicwa nta numwe yabavugira baba basoda bari ndani mu gisoda nta numwe yabavugira hari n'abasoda bicwa no muri etat major mugabo ukibaza none iki ni gisoda nyabaki bacanze ariko kenshi igisoda nk'iki bacanze biragoye ukunyerekeza ku bana kuko muba mudahuje ivyumviro ivyigwa si kimwe ideology si zimwe discipline si imwe bobo barabandanyije umugambi wabo no musi naho wovuga aha mu gico gisoda bacanze ngo 50-50 uno musi sizi ko na 50 inahari ntinabaho nina exist baramaze guhindura ibintu byose n'ijana ku ijana so urumva ko CNDD irashigikiwe hari impamvu iri hajya kandi abayishigikiye barazi gituma bayishize harya umugambi uri kurategurwa muri kajya karere bari bawuzi uno munsi ubonye bafata abana b'ibihugu bakabatwara muri Kongo uco comprendre impamvu CNDD iri hari mukaca wumva umutegetsi waho muri CNDD yipermeta kuvuga ko azogenda guhindura ubutegetsi bwo mu Rwanda azofasha abana b'abanyarwanda akabakuraho mu gihugu gisanzwe gifise ingorane y'abajenosideri kandi natwe aba bari kuri pouvoir bagiye mu ishyamba baje gukora jenoside n'abajenosideri kuko nta bucamanza burabaho ngo bubeze nyamwiza gerageza usongore gato bubeze so nagiye natandukiriye cyane mugabo kuri bijya bya 2015 na ikibazo nashaka kubaza hagera gute igihugu gifise abasoda bakwiriye gifata abana bo gwaruka bw'ubwoko bumwe bakabutwara kiribawondese baba bagamije gukora iki mu gihugu murakoze Senyamwiza urakoze turiko tuganira duhana turiko turagerageza kuraba ivyatumye tugera aha tugeze kimwe muri ivyo harimo crise ya 2015 nuko hariho n'izindi crise zabaye ariko uno munsi twavuga duti ikibazo nyamukuru ni ca 2015 hari feu Peter Nkurunziza igihe agarutse asubiye ku butegetsi hamaze kuba ijya kudeta yavuze ngo kakantu twategura donc wewe yaraminimije canke yavuga ati n'ivyabaye vyose byari muri plan yacu ivyabaye vyo kumanifesta ivyabaye vyo kwirara mu bamanifesta ivyabaye vyo gutera amakambi sinzi ko ako kantu ariko kasha donc ako kantu avuga ivyo vyose byari birimo kuko we wavuga ati nakantu twakreye nibo bakagize sinzi ko aho hantu twese tuvyumva kimwe mwumfasha tugahana ijambo kugira ngo dutahure ibi bintu kuko n'ivyo gutera mu makambi bajya abana bakafatwa bakirara mu banyagihugu tukabona birara muri Nyakabiga ku Musaga Mutakura bahugariza bica abantu badatora umukecuru umutama umwana bose barigita bagashira hasi eske ako kariko kakantu canke jewe nobona arabitahuye nabi uwo ba afise ukunda vyumva yo dufasha tukabitahura
ako kantu akariko sinzo gukurikira ziri ku nama yuko ufise ikindi wokongera ko ukaduza abariko barasaba ijambo. Reka mvuge gato canke reka mpa ijambo uwakurikira mbega ni ce yavuze. Reka duhe ijambo ce hanyuma kuri ako kantu turaza kukavuga ko kuko n'akantu kari mu tuntu twinshi nyene. Reka tubanze duhe ijambo uwakurikira nibaza ko yari ce yugurure micro.